Hello sister. Sawa? Urakomeye? Ego. Okay, ndashaka kukubaza ikintu. Ikibazo bivanye n'ikintu cyari ariko. Okay, witwa gute? Yitwa Cynthia. Cynthia, wow, nice name. Asohokana n'abahungu banga. Njyewe? Vraiment. Ni benshi. Ya. Vuga haraho fresh. Yeah, arakomeye vraiment. Yafise metero zingahe yitwa gute? Imyaka ingahe? Ay, kenye banga cyanje vraiment. Basi ndiki Ndakugiye abatipe wanje. Ocha wiruka kabisa. Yala. Bize gute? Bonjour mesdames et messieurs les fans de Buja Flavor. This is Buja TV, the number one channel of this industry Buja Flavor. Chakinya makuru chama kibazana bishasha muvuga muri industry Buja Flavor. Dukengurikira Imana dusubira kadukengura nawe bakuzi ba Buja TV nkuko mutubona ndi kumwe n'umwigeme bivanye nivyo aza kunyishura urumwigeme cyangwa urumama? Tumwigeme. Umwigeme. N'umwigeme. Aratwemera ko ari umwigeme. Ku bantu bako aradukurikirana rero wo bidondora gute? Okay, akazina nitwa Shugwe ry'Imana Cynthia. Shugwe ry'Imana Cynthia. Bujyanye iryo zina uriravye ukuntu bari kwise ubona ko ryari gukwiriye kwera. Ya. Kuko mva abavyeyi baragiye hano bariyumvira bavuga ati izina rirabereye umwana wacu turi mwite. Mva ntibari kuri nyita ritambereye. Ego abavyeyi nibo bari mise mbe hajya kubwiwawe turisivye abavyeyi kubwiwawe urabona ko eri kabisa ngaha papa na mama bampaye izina ko eri nkunda na jewe cyane gose. Ndarikunda gose birenze. Mbe hajyanye mu buzima busanzwe nje ndakeneye kubimenya mu buzima busanzwe bubaye gute? Njewe bayonye neza ndashima Imana ko mbayeho vraiment. Twese turashimira Imana kandi kubaho tubayeho neza no gukingurukira Imana ko namahigwe baki baba yafise ko ni benshi bari muri morgue ni benshi bari mu sandugu bifuza yuko boronka n'umunota umwe kugira ngo babeho bagire ubuzima bwiza kugira ngo bihatrape bakumbere bakorera Imana mbe hajyanye turetse ivyonye sivyo ubundi buzima we ukuntu bayeho beho gute? Jewe nakubwiye ko mbayeho neza ndashima Imana c'est vrai. Ego ni benshi bariko dukurikirana kumbure dusa no ko twabajanira nje ariko ntaco arashaka kutubwira rero igituma ari muri plateau ya Buja TV Cynthia arashaka kutubwira igituma uri ngaha. Jewe ntiganye ne kubera na joganye ne interview mva tuvyumva nawe. Ego nje ndavyumva nanje kabisa je ndabizi ariko ndifuza yuko namwe mubimenya sivyo nakinda kubimenya sivyo none. Ego uri hano kubera wajugira interview nkande nka Cynthia ishugwe ry'Imana canke mu byerekeye ibindi akandi kazi? Ya nk'akandi kazi ndi umukinnyi wa comedy ndakina comedy byose ndakina serious comedy byose ndakina. Ego arakina comedy mbe ndakeneye kumenya umuntu akina comedy mu Kirundi bamwita gute? Mu Kirundi Kirundi na twumve mu Kirundi ngema tkonzane uraza ko kisiba kukibaza abadinyo mvire mu Kirundi kiragoye ntukibona Kirundi kiragoye cyane. Benshi bakunda kuvuga ko Kirundi ngo ni gikene ngo gifisa amajambo magufi ariko nizere yuko mu gutwenza n'abami bakera barabatwenza sivyo none mbe haje umuntu akina comedy mu Kirundi bamwita gute? Cyo kibazo urakirandiriye ko cyane okay. Je kubganje umuntu akina comedy mu Kirundi n'umuntu yobakina nko tugenegene nyene cyumva. Amarero umuntu atwenze mu Gifaransa ni gute? Umuntu atwenza mu comedian. Amarero mu comedian mu Kirundi ni gute? Umuntu Kirundi reka ko cyanganya Kirundi kiragoye mon frère cyane. Yaviza kumbure yaduhaye inyishu n'umuntu atwenza n'umukobwa atwenza nuvuga ni inkumi twenza mbe hajyanye urukura twenza abantu. Bibura korohera kweri kura twenza abantu canke hari ibintu vuga ati kabisa je ibintu naho nabigiyemo naho ariko ndabivuga sindabikunda. C'est vrai, ocha ugenda mu kintu udakunda cyo nikibaho. Ari umuntu abigwamo par accident avuga ati kabi narabiguyemo mbabiye ko nzi gutwenza ariko ahanini sindabikunda cyane. Je nibaho je nabigiyemo kubera ndabikunda cyane mva kintu nkora nkumva ko umutima wanje uruhutse. Muri comedy ikintu uvuga kabisa ndiko ndakora comedy ndiyumva kabisa ko ndiko ndakora comedy baba wakoze iki? Jewe nuko mbona ko nakinye neza kandi umu president wanje akavuga ati c'est vrai wakinye neza kandi umu president gushimiye ati wakinye neza uriyumva ifye nawe ahuri akavuga ati c'est vrai vraiment tugenda uyemera gukina neza arabakina neza wasanga akinye neza mbo abantu vuga aba spectateur ntibaryohewe kenshi haje bemeze gute mbe haje nawe niko bumeze cyangwa kina kwera ngo uryohere umuntu aguhagarikira ibikorwa byawe gusa na juste ntushaka gukora igikorwa gikundwe na bose ivyo ntibibaho na gato urakora igikorwa
gakunda bake abandi bakacanga be umu vrai comedian canke umu vrai comédienne abameze gute abameze gute nuko nyine abatweza umva umukomedienne hagiye hose uzomusanga mu komedi arige adashobora komedi hagiye serieux umva bivanye nuko ibihe bimeze kabisa kumberera twishyuye kuri envie yiwe ariko nawe urashobora kuba ufise envie yawe kubona umukomedi cyangwa umukomedienne kuno bakoye kumera wa vrai ego dusa tugumana muri komedi nyene mbe komedi zawe uzikora wenyene cyangwa urafise abantu mukorana ndafise abo dukorana mukorana n'abandi ni benshi bani batandatu turi batandatu mukorera ku gatwe k'iwanyu cyangwa ni company mukorera dukorera company itwa gute Bujahidi imbona nga ya Bujahidi ya koje ntabazi tutozi gute abazi Bujahidi je ndazi Bujahidi nzi Isaac nzi Diela nzi CK nzi Scotty nzi Bossy nzi Titi la trop top amabandi sindabazi me ushaka kutumenya winjira muri Burundi TV tumenya ko dukora muri Bujahidi kabisa arabivuze kene kumumenya agenda kuri Burundi TV akumana batari bazi ko Burundi TV na Bujahidi bafite partnership tari ngufi barabimenye no musivyo na ya kabisa ati rero uvuze ati Bujahidi TV ukavuga Burundi TV c'est la même oui ndakumenya ndakene kumenya rero niveau d'étude de Saint Affiche oya anavuna nashaka kuyivuga ya arakanuni na mubazi umeke wiwe nawe byishure rase kubivuga yes bera wiga muri fondamental ya wiga muri fondamental arabitubwiye ariyanse kubivuga ariko arabitubwiye wiga muri fondamental uzokora concours rya canke uzokora exeta oya naragera uraciga yego abantu rero biga muri fondamental ndabatwenze rero abantu biga sinzi ko muza gusenga ariko ndaza kubabwira abantu biga muri fondamental kenshi iyo bagiye mu bantu canke yagiye mu rubanza shagerageza agashira igiperike canke agashira igitambara mu mutwe kugira ngo nibamenye ko yiga fondamental ariko twabimenye cyane mutinya ibipara nibisanzwe si bisanzwe na nibisanzwe muga guza umuzi atandukanye je guyandi ndakunda igitambara cyane gose frère ego nagira uba fierté kuba ufise igipara oya gusa ndabona fierté mfise igipara mugabo ari gihe nkundi igitambara cyane kabisa turacyari muri comedy mbe hajyanye biramaze gushika ukaje ahantu kabisa ngo bakati nduva shaka gutwenza abantu ariko asanga ivyo uri kuravuga ntibirako baratwenga byakira gute birababaje cyane ariko nizere yuko muri Bujahidi TV kabisa uzobikora abantu batwenge ndashaka gusabikira ya urashaka inyemerera ngenda gusabe uranake umukunzi wa Bujahidi TV ni igiki wiyumvira ko ngenda ndamusabe ndabigusaba wabinyemerera ego je namusabe antwenze yana ndagutwenze cyangwa uri muri babandi babikorera kuri terre ego bikorera kuri terre kumbureka tuvyitegere kuri Burundi TV kumberazo bitwereka Sentia kuna kunda gutwe mbe hajyanye iyo uri kurakina comedy uvuga ati kabisa ngandi ko ndakina comedy mba ndi top sana ni comedy bimeze gute jewe ina muri hall bimeze gute ndakunda comedy nigira umuhungu cyane ndayikinye ndumva ko ndi sha urugira umuhungu ya ijwi bien mu maso urashaka kwigira umuhungu bunyene uvugane base je ni umukobwa uri umuhungu urandondeye ugira undraga gute umuhungu oui sister urashaka kura marori okay ari abahungu bagwaye amaseko tukatuvyakira ko nyene sawa mumuhe image ko ari umuhungu je ni umukobwa sivyo amatreta letra hello sister sawa urakomeye ego okay ndashaka kukubaza ikintu ikibazo bivanye n'ikintu cyari ariko okay utwa gute nitwa Sentia wow nice name okay mva namanda kubona misi yose urukurarengana muri ville nkakuraba shama mutima wanje ukanga ariko uyu munsi nashimye ndakubwire ikiri ku mutima wanje Sentia ndakunda ingene meze ndakunda ukungene wambara vraiment nagukunze rero ukunda uko nambara ugakunda uko meze nta bindi bintu nkundi ni byinshi cyane ndagukunda umva ndakubonye ndasisimuka ndanakwegera isantima ya my god ntavyo navuga byinshi kora kenshi iyo umukobwa ucuvyuva nawe uri umukobwa vraiment nawe ura kabisa ya very good sanze nabaye umuhungu ariko ntaco ariko none turacabandanya ndashara umukobwa si none wamboneye muri ville gusa ntandi hano wambonye okay vraiment
Je numukobwa yoroshe ni umukobwa yoroshe apana babandi sindagushaka je ndamuhaye umwanya arakorambira ha Okay, sindi umuhungu abesha, sindi umuhungu aca hariya. Ndakunda kuvugisha ukuri. Vraiment nakubonye muri ville gusa, me umutima wanje waragurutse kabisa. Ego. None umutima ko wagurutse nushaka kunda gufasha iki? Kinashaka ko mu rukundo rwawe byoshobora kunezera kubera ndyama nasinziriye. Sitonka amahoro mwijoro ndyamye ndakwiyumvira senje. Sinzi ingeno kubwira. None ni igiki nokora kuri no mwanya kugira ngo ronka amahoro? Je, nuko mu rukundo rwawe vraiment. Undoruri? Ya urarufise umuntu akuze sense myumviriza basi. Ruri he rukundo rumeze gute urukundo mu bisanzwe? She. No. Yo mada tihere. Kabisa ariko twageze kobera? Urukura. Sida ko vlog? Ya urukura bro. Contact yina no muhabaje. Je yansabye contact ndumva kana no mu numva yuko ibintu byose akwabiciriza hagati kandi byari bitangwe kuryoha none mbe hagenda kineye kumenya Cynthia kuva tangura gukora na budget nize video amaze gukora na budget. Je. Ke ni nka 15 ko. Hariho n'ibindi batarakora nyinshi ziko zirazi. Turindiye zikore tuzoziba. Ego. Igiki wemereye budget kuzoyikorera? Budget ibanga ryanje. Ego. Ibanga giwe none mu bikorwa batwisunze ibikorwa nigiki wemereye budget? Ibikorwa vraiment je ibikorwa ndabemerera ni byinshi cyane. Sinabivuga ndanabimare disi umva no basi yo gutanga kiya kintu cyose kibuze muri budget. Ego. Cynthia amaze kujanko? Ya. Anga. Kenshi cyane. Ubonye bimeze gute? Ubu. Vyiza? Bimeze gute byiza gute? Nubu turi muri kiganiro ni vyiza? Bimeze gute rero? Okay, biri bon. Na tuvyumva. Sorry. Umusore akora cyane umusore. Vuga nk'umukobwa, vuga nka Cynthia. Je nabaye umuhungu right now. Sivyo ngenda kubaze. Ubimeze gute rero muri couple bimeze gute? Biri fresh nyene biri bon, biragenda neza. Vuga haraho fresh. Yeah, arakomeye vraiment. Yafise metero zingahe yitwa gute? Sinyaki ngahe? Ay, kenye banga ryanje vraiment. Bibasi nigiki Ndakugiye abatipe wanje. Ocha wiruka kabisa. Yala. Bimeze gute? Yes. Benshi. Sumwe. Na benshi. Ego. Ukundana nk'abanga o minimum nk'abanga. Ay. Kujana 5 Ay, jina ni baki. Ya desa. Blagids. Black no turi muri serious turi mu kiganiro twavuye muri comedy turi muri seriously natubwira soko n'abahungu banga njewe vraiment ni benshi ya kabisa soko n'abahungu benshi bitwemereye ni Cynthia ariko tukavugana ego yari Buja Hit TV cyakinyamakuru cy'amakibazana bishasha mvuga muri industry Buja Flavor kumbe rero Cynthia arashaka kutubwira ibikorwa agiye kudukorera muri Burundi TV cyo kimena Buja Hit TV tumwitegehe tumusange kuri YouTube yitwa gute Burundi TV. Tumusange muri company yitwa gute? Company Buja Hit. Buja Hit TV. Kumbere rero vuba tugiye gukora ibikorwa bya Cynthia kandi bigiye kuryoha sana muri 2020. Ya. Akajambo rero gatoye kwa kunzi wa Buja Hit TV. Okay. Buja Hit ndayikunda cyane. I love so much mwa. Ndabakunda cyane. Muri Buja Hit yose ukundante. Yes. Bose vraiment. Oya. Bose ego bose urabakunda. On sait bien. Umwe atorere umwe akunda. Hera kuri CK Scott bose urabazi Isaac Bossi Bossi ntarimwo na n'umugore we ntibarimo utambukanye we ntibarimwo shiramwo CK Scott Isaac na Benny ariyo jewe Kimunda Benny putain sivyo arabeshe yavuze ko afise abameke benshi je na mukobwa twigenda afise abakobwa benshi tuzosubira inshallah ibari bikunze yari Buja TV on the mic yari will be on the camera yari CK professional on the mic yari Benishu ndazi ko wili bibagora nitwa Benishu man Benishu yonse ndabona ko imbere kwe izina rya Benishu bana ko imbere ashu yikureko shunda yikoreko twe Beni ya aha nitwa Beni Cynthia ari mpaye ariko byabashire ntibirimwo nitwa Beni bye